kubona dukoraniye hamwe mu izina ryiwe muri iki gitondo kandi turi ku mugoroba ubu ni ku mugoroba ariko turashimira Imana kubona ko turumva ijambo rya marayika no kuvuga ko turafata neza umwanya kuko nico cifuzo tuba dufise no kumviriza icyo Imana yavuze biciye muri marayika wiwe ntumwa twebwe turasobanukiwe neza umugambi w'umwami mbega umugambi w'Imana no wuhe n'umuhanuzi Es el programa de Dios. Umugambi w'Imana n'umuhanuzi. Dios Imana umugambi wayo n'umuhanuzi irungika umuhanuzi kandi biciye muri uwo muhanuzi ikarungika byose ibintu byose itegereza gukora ibintu byose itegereza kuha abantu byose biza muri uwo muhanuzi icigwa mwene data William yakoresheje igihe yavuga ubutumwa icigwa yakoresheje hariya muri Kali ubwo butumwa muhejeje kumva yabuvugiye Kali kandi murabona ingene hariya muri Kali yari karavuga mu buryo busesuye icarico ukuza kwa kabiri kwa Kristo murabona ingene yabivuze akoresheje ajya amajambo murabona amajambo yakoresheje agasoma ubutumwa bwa Branham akerekana ibintu Branham yavuze akerekana ibintu marayika yavuze murabona ibintu byanditswe byose yarabisomye abisomera hariya murabona ati nk'uko Yohana yabaye integuza yo kuza kwa mbere kwa Kristo ati ubutumwa bwawe buzotegura ukuza kwa kabiri kwa Kristo murabona karavuga ko ari integuza ati ubutumwa bwawe buzotegura nuko Branham yabivuze mu buryo busesuye murabona mweko muze gusubiramwo mu bwumve mu busome nimba hariho n'ibitabo byaba byiza ariko mwebwe muze kuburondera ariko uko biri kose mu burondere nuko nimurabe ingene mwene data Branham yatubwiye ngaho yatubwiye ati kumbure sinzoba ndahibereye igihe uwo muntu azoshika uwo turindiriye ariko buno butumwa nibwo buzokwerekana bukamwereka abantu mbega mwebwe ni kimwe data William yakoresha aje ku gicaniro mwebwe nimubona yuko buri gihe yakoresha igitabo cy'ibihembwe by'ishengero bimatanije n'igitabo cy'imirongo akaza afise ipaki y'ibitabo bingana nk'uku hama agakomeza asoma ibintu nk'emu yera yari karamuha mbega mwebwe mwabibonye nigiki cyo kiko kirerekana Yesu Kristo kimwereka isi n'ubutumwa murabona ko Branham yari yarabivuze kandi mwene data William yabivuze mu buryo busesuye arerekana yuko Branham yari integuza kandi mu mirongo ya William naho biriho mwebwe buno butumwa muhereje kumviriza karagace kuko bwo ni burebure kumbure Petero azoburondera arondere ubwo butumwa bwose bukwiye bumara nk'amasaha abiri nk'uko ariko ngaha no munsi twe dufise isaha gusa ariko mwebwe murabona ingene yashimangiye agashimangira bino bintu ari hariya muri Kali yarabishimangiye arashimangira yuko we yari integuza murabona hariho n'ikibazo yabajije ati mbega mwenda data Branham ni Eliya wa wundi aja ku Bayuda wa wundi yari kumwe na Ahabu ati oya si bamwe azoba ari umuntu w'iki gihe azoza afise ubutumwa bwa Isirayeli mwebwe murabibona biriko biratwereka yuko atazoba ari we no kuvuga Branham na wene ubwiwe mu gitabo cy'ibimatanije ku 312 na 13 nkuko na 14 muze muhasome nkuko ni mwaro nk'umwanya igihe reka aravuga kuri baye Eliya wa kane n'uwa gatanu
we yavuga ko hariho Eliya wa kane gusa, ariko yaravuze ati igihe umwami yanyereka Eliya wa gatanu namubonye ari kumwe na Mose. Murabona, namubonye ari kumwe na Mose. Ntabwo ati mwami ubu ndabitahura, ati ubu sinzoshobora kwitiranya Eliya wa kane na Eliya wa gatanu. Mwebwe murabibona abantu na Branham yarabivuze, bafata Eliya wa kane bakamwitiranya nukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi aho niho haza izina, niho haza nukuza kwa kabiri kwa Kristo. Siko bimeze. Mwendata Branham yari integuza, kandi mwendata William yaravyerekanye neza muri ubwo butumwa mu buryo busesuye. Mwebwe muze kubusoma kandi mu busurinye. Murabona, yarerekanye ko yari integuza Branham. Murabona, yari integuza, kandi integuza yari yaje kugira ngo itegurize ubundi muntu runaka ari we yamuruta, kandi yaramuruta cyane gose gusumba we, kuko we yari integuza. Nimba mwebwe mwifuza kubyumva no mu bundi butumwa, yaravuze ngo intumwa y'ikiringo isumba inshuro ndwi intumwa y'igihe cy'ishengero. Je narabisomye mu butumwa bwinshi gose, sinzi niba mwebwe mwarabibonye. Intumwa y'ikiringo isumba inshuro indwi, kandi avuze ngo inshuro ndwi bishatse kuvuga yuko amusumba inshuro ndwi. We ntiwabibonye? Ni ukuvuga ni infini, ni ibintu bidahera, ibintu bitagira igitigiri. Ni ukuvuga amusumba inshuro nyinshi, nta gitigiri woshobora kuronka cyerekana ingene amusumba. Urabona kino gitigiri c'indwi ariko aravuga, yarabisobanuye. Aravuga ati ni ibintu byerekana yuko atagitigiri cyavyo bihari. Na Yohani yarabivuze, ariko aravuga kuri Yesu, aravuga ati ibimbereye no gufundura n'utugozi tw'inkweto ziwe, kuko aranduta, kuko ni uwa mbere kuri jewe. Ni ukuvuga ni uwa mbere muri byose. Namwe murabona yuko rero integuza yarakiranutse, aba umwizigirwa. Na Branham yabaye umwizigirwa, yerekana ko yari integuza. Mwendata William rero igihe yarashitse ahantu runaka muri buriya butumwa, igihe yarahamagaye, sinzi ni mu bwo butumwa nabuzanye, nenda bufise nabusurinye, ubutumwa bwitwa ngo ubutumwa buteguriza kuza kwa kabiri kwa Kristo. Buri ngaha nabuzanye, nako ndabusoma ndi hariya. Hari ahantu yavuze ibintu bikomeye igihe yari karakira Mauricio Viva, amwakira, yaravuze ngo ati mwebwe nimukigera mukora imigwi y'ubusobanuro bwanyu. Mwebwe ntimugatangure gukora imigwi y'uko mutahura ibintu, kugira ngo mutangure guca ibipande mu bantu, kugira ngo mutangure gukora imigwi canke gukora ibice canke kurema ibice. Nigihe yarahamagaye Mauricio ariko aramwakira, igihe avuga ati wowe Mauricio Viva, raba ahantu handitse Mauricio Viva. Ndibaza yuko reka tuharabi ku rupapuro rwa 41, urupapuro rwa 41 niho biri, kuko ibi bwitwa ngo ubutumwa buteguriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ugushitswa kw'iri sezerano bitegerezwa kuba nk'uko biri mu butumwa bwategurijwe
mu kuza kwa kabiri kwa Kristo. Mu yandi majambo bitegerezwa kuba nk'uko biri mu butumwa buteguriza kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi ukuza kwa kabiri azoba ari kugira ngo yigaragaze wenyine ubwiwe. Bishatse kuvuga yuko nta wundi muntu azomugaragaza, niwe azokwigaragaza, niwe azokwigaragaza wenyine ubwiwe akoresheje ubutumwa. No kuvuga icyo azojana azoba ari ubutumwa bwa Branham. Ati aba Branham icyo yatubwiye, aba Branham icyo yavuze kuza k'umwami icyo ari cyo ni ijambo ryambaye umubiri. Murabona wenyine ubwiwe niwe azokwigaragaza akiyerekana. Murabona no tenía al precursor allí. Nta nteguza yari afise kugira ngo ivuge ngo wa muntu n'uyu, ariko yari afise ubutumwa. Ubutumwa bwamutegurije buvuga ngo n'uyu. Ati muni wa wundi jambo ryambaye umubiri mu muntu. Murashobora kwicara bene data. Murabona ngaha ngene arahingira akamaro para presentarse el mismo. No se puede presentar ntiyashobora kwiyerekana biciye mu byavuzwe na Buddha canke na Muhammad. Murabona yategereza kwiyerekana akoresheje ibyavuzwe n'integuza. Mbega murabibona yategereza kwigaragaza akiyerekana biciye mu butumwa bw'integuza, atari ubutumwa bwa Muhammad canke bwa Buddha canke bw'umufilozofe runaka. Yategeza gukoresha ubutumwa bw'integuza bwo kuza kwa kabiri. Murabona Imana ibahezagire kandi bazigame hamwe natwe ngaha. Reka twakire ubundi bushasha Revera Mauricio Viva kugira ngo akomeze. Aho rero yaciye atangura kutubwira ati mugume mwese mwunze ubumwe muri mu rukundo rw'Imana. Mwebwe murabibona, murabona ibintu yaciye atangura kuvuga umuhanuzi ngaho. Mbega ngaho hari mu wuhe mwaka? 2012 itariki 17-16 z'ukwa 12 nk'uko ngaho yereka arakira Mauricio Viva, ashatangura kuvuga abantu, ashatangura kubwira abantu abagabisha ati mugume mu rukundo rw'Imana kandi ntimukigire muzana ibibazo mu yandi mashengero, kandi ntimugerageze ngo abantu bo mu yandi mashengero ngo bave mu mashengero yaho ngo baze mu mashengero yanyu, kugira ngo arondere abantu. Ariko umuntu wese ni kuguma ashikamye ari mu rushengero rwiwe afise ubutumwa kandi ajana n'ubutumwa kugira ngo umwami yongere abakizwa ku rushengero arimwo. Kandi ni ukuvugana neza, abakozi b'Imana mukavugana neza, umwe akavuga mugenzi we neza, kandi ni ukuguma mwunze ubumwe muri mu rukundo rw'Imana. Nimba hariho ibintu hariho ibintu runaka bidasobanutse mudatahura mu butumwa, muzoshobora kuganira na mwene data Bermudesi. Ntibyaba ngombwa yuko tuganira, nuko tuzoganira turi babiri, hama tuzoheza tuvuge neza ikintu mudatahura, kugira ngo nk'uko ntagire umuntu agerageza gukora umugwi wiwe uko atahura ibintu, hama ngo uwundi muntu nawe afate uwundi murongo, ngo umwe ngo atahure ubutumwa nk'uku, hama uwundi nawe ngo abutahure nk'uku. Kuko bibaye nk'uko byo konona kandi byo gukura mu butumwa, kandi uwo muntu naho yaba ari umukozi w'Imana ntiyoshobora guhindurwa, haba n'umugwi wiwe nawe ntiyoshobora guhindurwa, kuko yoba ariko aratanga ibintu bidatunganye, yoba ariko aratanga ibintu bidakwiriye, ibintu yoba yamaze kongera ko canke yagabanije ko. Nuko rero namwe murabona ubu busobanuro urashobora kumpa intebe ngaho. Urakoze.
namwe murabona icyo nashaka kubereka ibyiyumviro by'umuhanuzi ibyo ari byo. Murabona igihe yarabwiye no mwene data ngo aje ngaho imbere yaciye atangura kugabisha abantu. Muri icyo gihe muri ubwo butumwa yavugiye mu rushengero rw'uwo mwene data ati ntimugakore imigwi y'uko mwiyumvira ngumwe ngo yumvire nk'ukundi nawe yumvire nk'uku. None bibaca bigenda gute? Hoca habaho ibice hagati mu bantu. Kubera iki? kubera ko hagaragaye umuntu akoresha ibyiyumviro byiwe, kuko afata ubutumwa bwa Mudata William, afata ubutumwa bwa Mudata William hama agatangura gushyiramo ibyiyumviro byiwe, kandi biciye mu byiyumviro byiwe aba ariko aratanga ubusobanuro butandukanye n'ibintu Mudata William aba yatanze. Mbega bica bigenda gute? Abantu benshi bazokwakira ibyo byiyumviro by'uwo muntu, bazokwakira ibyo bintu kubera ko uwo muntu bazabona yuko ari umuntu aciye ubwenge, hama ibyo byiyumviro by'uwo muntu bizaba bishingiye ku bintu William yavuze mu gihe runaka. Hama nuko rero azosanga yafashe umugwi w'abantu babe abamwizera, ariko hazoboneka uwundi mugwi uvuga uti oya siko William atubwira, siko William atubwira. Bo n'ibyumviro ko baraterera, ariko William atubwira yuko ukuza kwa kabiri k'umwami bibera muri marayika w'igihe cy'ibiri komeza ifuruka. Mbega bivugira hehe? Abivugira mu butumwa bwinshi, aho ngahaje kubitubwira mu buryo busesuye, nuko muri marayika w'ibiri komeza ifuruka atubwiye yuko nibibera mu kibanza c'ahera ahari ibitereko kw'amatara, ahari intambuko ndwi, ariko bibera nukuvuga ukuza kwa kabiri k'umwami bibera mu kibanza c'ahera cyane, kubera yuko niko bimeze, niko biri, kuko hashushanya ahera cyane. Murabona, mbega ku isanduku y'isezerano hari iki? Hari Shekina. Mbega muri ruhande hari iki? Abakerubi. Hari abakerubi basobanura ubukozi bwa Mose na Eliya. Kandi rero turabona yuko ngaho hari n'imyelayo ibiri, ni ukuvuga amashami abiri y'imyelayo. Nabyo Kristo yavuze igihe reka aravuga ati jewe mu bari ngaha ntibazobona urupfu ntarabereka, bazobona umwami mu kuza kwe kwa kabiri. Kugira ngo babone umwami mu kuza kwiwe kwa kabiri abari kumwe n'abamarayika biwe. Ego ntimwabibonye, yari yabisezeranye. Nuko rero yabatuganye umusozi muremure, ari kumwe nabo arakayangana, mu maso hiwe hahinduka ukundi. Ibi biri mu kigabane c'icenda, mu kigabane ca 29. Nuko rero abo yaciye atangura gukayangana, hama habonekana Mose na Eliya. Mbega ninde yari ngaho? Hari Shekina, ukugaragara kw'Imana, inkingi y'umuriro. Yari Kristo, ariko yari karigaragaza, agaragaza ukuza kwe kwa kabiri, ariko yategerezwa gukorera mu yindi shusho, mu kindi gitwikirizo c'umubiri. Murabona, iryo niryo banga ryahera cyane. Nuko umuntu uwo ari we wese yoshobora kuza akazana ivyiyumviro vyiwe, abantu bagatangura gufungura izo nyigisho, bakavuga bati Branham niwe kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ariko muri mwene data Branham ntihari ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ariko ufashe nk'ubutumwa bwa William, ufashe nk'ubutumwa bwa William nko muri kino gitabo cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu n'icya kane n'icya gatanu kiriko kiratunganwa, arico kizoba ari kinini gose gusumba n'ibi. Aratubwira yuko ukuza k'umwami gushushanijwe muri rwa rushengero rwubakwa na Salomo, rwari rugizwe n'ibice bitatu: hanze ahera n'ahera cyane. Murabona, hanze hari kuva kuri Adamu kugeza kuri Yohana Umubatizi. Hama Kristo akaca atangura ikiringo gishasha, arico kiringo c'ubuntu.
kandi aho harimo intambuko ndwi z'ishengero kugeza kuri William Marion Branham. Abo nibo ntumwa ndwi z'intambuko ndwi, kandi aratubwira ngo havuye abo haza iki, hakurikira iki? Ikibanza c'ahera cyane, arico kibanza c'ibihe rikomeza imfuruka, aho niho hazobera ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Urabona, hasozerewe ubutumwa bw'intumwa y'indwi, William niwe waca atangura gukora, aho niwe waciye atangura gukora, akorera muri iyo ntambuko y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Twebwe rero nitiko turabitahura, ariko we yari intambuko y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Murabona, murabe muri bwa butumwa nyene, hamwe turiko turasoma, murabe katubirabe aho biri muri bwa butumwa turiko turasoma, kugira ngo bene data babibone. Kadukomeze dusoma, hamwe turiko turasoma, mwese mugume mu bumwe. Murabona, ibi yabivuze, ariko ahejeje guhamagara Mauricio Viva, ahejeje guhamagara Mauricio Viva, raba ibintu yavuze. Impapuro byatwaye urupapuro rumwe, impapuro zibiri n'igice z'impanuro yari karahanura abantu. Raba ibintu yahanuye abantu. Mugume mwese muri mu bumwe, muri mu rukundo rw'Imana, kandi mukore mu gikorwa ca Kristo, mutateje ibibazo mu yandi mashengero, kandi mutagerageje kugira ngo abantu bo mu yandi mashengero bave muri ayo mashengero yabo ngo baze mu mashengero yanyu, ariko mugume mushikamye, umuntu wese agume mu rushengero rwiwe, hama mujane ubutumwa kugira ngo Imana ihongere buri munsi mu rushengero rwanyu abakizwa aho mwebwe muri, aho mukoranira. Hama abakozi b'Imana muvugane neza, hama mugume muri mu bumwe mu rukundo rw'Imana. Reka mbere nambare n'amarori kugira ngo mubibone yuko ndiko ndasoma neza, kuko mwabonye ko ndiko ndasoma ata marori nambaye. Paragrafu ya kabiri, nimba hariho ikintu kidasobanutse mu butumwa, nuko muze muganire na mwene data Bermudesi, hama nivyaba bikenewe tuzoganira, hama tuganire turi babiri, hama nuko tuzoheza tuvuge neza ico kintu mutari mutahura, kugira ngo bamwe baje kuri uno mugwi, hama abandi nabo ngo baje kuri uno mugwi, umwe wese afise ukuntu yiyumvira ibintu. Bamwe biyumvira nk'uku, batahura nk'uku, abandi nabo batahura mu bundi buryo, kuko ivyo vyokonona kandi vyokura uwo muntu mu butumwa, kandi uwo muntu naho yoba ari umukozi w'Imana ntiyoshobora guhindurwa haba n'umugwi wiwe. Kubera iki? Kubera yuko yoba ariko aratanga ibintu bidatunganye, yoba ariko aratanga ibintu ari byo byongeweko kandi byakuweko. Nuko rero igihe bino bintu byoba, hakaza umuntu ariko arongera, mwebwe ngira ngo mwarumvise, mbega hariko yayo matariki igihe mwene data Mauricio yakora ca gikorane, hari itariki 9 z'ukwicumi, hari ku munsi wa Yom Kippur, umunsi mukuru w'Abayuda. We karavuga yuko uwo munsi yari karavuga ko ari umunsi wo gutangura etape shasha, kandi yaciye arahamagara abantu muri ico gihe kugira ngo asengere abantu bose, kugira ngo abaharire ivyaha,
kugira ngo abasengere bose baharigwe, kandi aratakamba akoresheje amaraso ya William Marion Branham, ariko uwo munsi yakoresheje ngo Marion Branham, kugira ngo biciye mu maraso ya Marion Branham abantu bezwe biciye mu kimazi avuga yuko Marion yatanze. Ariko ibi bintu William ntiyabitwigishije, ntigeze abyigisha ahantu na hamwe. Data William buri gihe yakomeje kutubwira yuko ahantu hamwe gusa umuntu ashobora kogerezwa ibicumuro ni mu maraso ya Yesu Kristo, umwagazi w'intama w'Imana. Kandi Bibiliya yashinga intahe yuko amaraso ya Kristo niyo atwoza ibicumuro byose. Kandi Bibiliya na Data William arabishingira intahe, yabishingiye intahe inshuro nyinshi. Aratubwira yuko yari amaraso atunganye, ntiyari amaraso yaje biciye mu guhura k'umugabo n'umugore, ariko yabaye amaraso yaremwe, aremwa n'uturemangingo dutanga ubuzima. Data Branham nawe yarabisobanuye yuko haremwe uturemangingo turemegwa mu nda ya Mariya. Igihe Mariya rero yabwirwa yuko azoronka umwana, nk'iyo Mariya atabyakira, Imana ntacyo yari gukorana nawe, kuko Imana iraba ubugombe bw'umuntu. Marayika rero yaramubwiye, nawe aramubwira ati bizoshoboka gute je ko ntazi icitwa umugabo. Hama Marayika aramubwira ati nkwe irazo gutera igitutu, hama icaremwe kizovuka kizokwitwa umwana w'Imana. Nuko rero nawe araheza aravuga ati bibe nk'uko bivuze. Yarabyakiriye, kandi iryo jambo byaciye biba gute? Byambaye umubiri. Murabona, Imana yatanze uturemangingo dutanga ubuzima, nk'uko Branham yatubwiye. Twagiye turigwiza. Murabona, ayo ni amaraso yanduye, amwe yaza biciye muri Adamu wa mbere. Ariko twebwe twe twaje biciye mu shusho ya Adamu wa mbere, kandi ishusho ya Adamu wa mbere ntitwoshobora kuragwa ubwami bw'Imana, kuko ibibora ntibyoragwa ibitabora. Twebwe twategerezwa kuzanirwa ishusho ya Adamu wa kabiri. Iyo ni ishusho yo mu buryo bwa mpemu. Niyo mpamvu habaho ukuvuka bushasha biciye mu kwizera Kristo. Niyo mpamvu hategerezwa kuba ukuvuka bushasha. Niyo mpamvu rero habaye igikorwa Imana yari kirakora ukuremwa gushasha. Bibiliya iratubwira yuko Yesu ari we ntango y'ibyaremwe bishasha. Ego murabifise muri Bibiliya, niyo ntango y'ibyaremwe bishasha. Kwari ukurema icyaremwe gishasha biciye mu maraso mashasha. Ni ukuri ashobora gucungura abantu, ariko nta yandi maraso ashobora kuducungura. Nuko rero twebwe washobora kuzana ibintu byinshi, ibintu akuye mu butumwa bwa William akabisobanura. Yarabizanye arasobanura, yerekana yuko kuri uwo munsi ari umunsi w'intango, hagiye kuba intango shasha n'urutonde rushasha rw'ubuhereji n'umurongozi mushasha n'umuhanuzi mushasha. Ariko ibyo ni ibyiyumviro vya kimuntu, si ibindi. Uko ni ukwiyumviro kwa kimuntu, kuko ibyiyumviro vya kimuntu iyo bisohotse abavyakira bakora umugwi. Ariko hari abandi bavuga ati oya, ibi sibyo umuhanuzi yatubwiye. Yewe umuhanuzi niwe ategeza kumbwira ibintu nokora, akambwira ibyo nokora byose. Nuko rero umuhanuzi niwe ategeza kumbwira ico nkora. Aho rero ikica kiba abantu bacamwe ibice. William akatubwira haca baba mwe William reka aratubwira ngaha bituma haba ibice, bamwe bakizera nk'uko abandi nabo bakizera nk'uko. Hari abavyakira, ariko hari n'abandi bavuga ati oya. Ngaha ndafise amajambo Mauricio yavuze kuri uwo munsi, uko Mauricio yabivuze hari itariki 9 z'ukwicumi
umunsi yugurura iyo ntambuko ndatangaje izina ryawe rihoraho William Branham mwami ndakuzaniye ndaje biciye muri ya maraso amwe yaseseka muri ca kimazi cyatanzwe ku bicumuro byacu kandi turazi ko irembo ry'ubuntu ryugawe ubu rero twebwe turatanguye ino yubire nk'uko we abivuga uwo munsi hariko haratangura umwaka wa yubire nk'uko we yabikoze biciye mu biharuro ngo hariko harashitswa umwaka wa yubire nuko mu gutangura ino yubire hari itariki 10 hari itariki 9 z'ukwezi kw'icumi ngiye imbere yawe ndakuzaniye ibicumuro by'abantu bawe bose ukutubaha ugusenga ibigirwamana ubusambanyi n'ibindi bicumuro n'indwara ukwisiga amarangi ukwambara nabi bariko arazana ibintu nk'ivyo vyose ubucuti bubi ubucuruzi bubi n'ibindi hagati muri bene data ukwifadikanya n'abantu bo mu barabara bene data bifadikanya n'abantu bo mu barabara mana uhoraho Marion Branham mana uhoraho Marion Branham twaragucumuye ko kuko twari tuzi ijambo ariko ntitwarikora ariko aravuga ibintu biboneka ko umengo ni vyiza ariko twakomeje gukora ibibi kandi ibi byadukuye mu mugisha wadusezeraniye mwami ariko nk'umuhereji ubu muri aka kanya ndahariye ibicumuro byose mu izina rya William Branham ndabahariye mwebwe mwese ndabahariye ibicumuro byanyu mwebwe mwese imbere y'Imana ndabahariye ibicumuro n'ibibi byose mwakoze ubu murahariwe ubu murogejwe neza n'amaraso ya Marion mbega amaraso atwoza ibicumuro ni ayahe kuko n'amaraso atunganye murabona nuko yarabejeje akoresheje amaraso ya Marion kubw'icubahiro c'Imana uhabwe muhezagirwe kandi mwezwe we nimba ari umuhereji mukuru by'ukuri nimba ari umuhereji mukuru by'ukuri nuko yafise uburenganzira gukora ico gikorwa kuko bari umuhereji yasizwe n'Imana kandi yoshobora guharira ivyaha ariko ahera cyane noba hari umuhereji umwe hari abahereji babiri rero kuko hari marayika w'Umwami Yesu Kristo que está presentado en la Biblia ariwe Biblia imwerekana nk'umuhereji mukuru el profeta de Dios umuhanuzi w'Imana n'umuhereji mukuru ari mu kibanza cyahera cyane kandi aho hantu hakorera umuhereji umwe gusa nuko rero hari abahereji babiri murabona kandi byoshoboka hari abantu bakira bino bintu hariho n'abantu kandi bavyakiriye baravuga ati ndahariwe n'umuhereji mukuru yampariye bataha bazi ko bahariwe ariko abandi nabo bazoshobora kuvuga bati oya Branham na William baratubwira mu buryo busesuye yuko twese twezwa n'amaraso ya Kristo nuko rero murabona yuko bituma habiki bituma habaho ibice kuko ari abantu badaheza ngo bavyakire kuko baravuga bati uko siko intumwa itubwira siko atwigisha
ibi ni bimwe rero William avuga, murabona bituma habaho ibice, kuko habaho ibice, kuko hariho umugwi w'abantu uca uheza ugakanguka ukavuga ati oya je sishobora kuvyakira, ati sishobora kuvyakira kuko ntibijanye n'ivyanditswe kandi ntibisa n'ubuhanuzi bw'umuhanuzi. Ariko hari n'abandi bakira ivyo bintu hama bakakora imigwi ibiri y'uko biyumvira ibintu, ati mwozwe na William Branham kandi muhabwe umugisha, murahariwe kandi murejejwe, kandi ntimuze musubire gukora ivyo bintu, ariko mutinye umwaka, mutinye umwami muri uno mwaka wa yubile. Ndabahezagiye kandi ndabejeje kuko mwebwe mwababajwe n'ibicumuro byanyu, umwami abaharire kandi akore ku bugingo bwanyu, kandi rero ubuzima bwawe bugume bumeze nk'uko mutigeze mukora ibicumuro, kuko ibicumuro byanyu ubu murabihariwe mu izina risha rihoraho William Marion Branham. Mana, bano bantu barahariwe biciye mu bushobozi bwa mpwemu yera n'ubushobozi bw'amaraso yasesetse, atari yayandi yasesetse ku musaraba Karuvari, ni kuvuga n'andi maraso. Murabona amaraso yasesetse ariko atari ku musaraba Karuvari, oya sayo, ariko biciye muri rwa rupfu rundi rwaba ku mugoroba, igihe wari kurimuka, igihe ikiringo c'ubuntu cariko kirapfa, igihe wari kuratangura ikiringo c'ubwami, igihe wicwa ukicwa kuri uwo mugoroba muri ya mpanuka yaba hari ku migoroba ibiri niho wishwe ku bwacu. Ubu turazi yuko izina ryawe, ubu turazi izina ryawe n'ikimazi cawe. Ariko ibyabaye kuri Branham si kimazi, ikimazi ni cyatanzwe n'umwami Yesu Kristo. Reka ndabibereke neza itandukaniro rihari. Mwene data Branham yari mu modoka yiwe, umwana wiwe nawe ari mu modoka iri imbere. Umwana wiwe yabonye imodoka ije iza ku muvuduko mwinshi, umuhungu wiwe arayikatira, hama iyo modoka yari kiraza ikiza itumbereye imodoka yari mu mwene data Branham. Umuhungu wa mwene data Branham niwe yari imbere, Branham nawe yari inyuma. Nuko rero mwene data Branham abonye iyo modoka ingene ije n'umuvuduko, mwene data Branham yaranagerageje gukatira iyo modoka kugira ngo ave mu barabara. Murabona yavuye mu barabara kugira ngo arayikatira, ariko kubera uwo muhungu yari atwaye indi modoka yari yaborewe, yaciye aza n'umuvuduko, aza naho Branham yari ari ku muryango, acahita amuseka, aramuseka n'umuvuduko mwinshi gose, kuko uwo muhungu yereka ariruka cane na Branham yereka ariruka cane. Nuko byatumye haba ugusekana kudasanzwe, hama umudamu wa Branham acarapfa, kuko umuhungu wiwe yaravuze yuko yaciye asohoka aza ariruka, abonye zeje gusekana aza ariruka aja kora imodoka ya se, hama acasanga nyina yamaze gupfa. Aravuga ati papa mama yamaze gupfa, yapfuye. Sinzi niba mwebwe mwarabisomye mu kinyamakuru cya Billy Paul. Aravuga ati mama yapfuye, atari hehe, ari ngaha, ati fata ukuboko kwanje gushire kuri we ntiyashobora kudoza ukuboko kubera yuko yari yamaze kubabara cyane gose. Acirafata ukuboko agushira kuri nyina wiwe, hama aramusengera avuga ati mwami, muri uno mwanya usa n'utoroshe uwo turiko turacamwo, mama
mugarure asubire kuba muzima aca arasubira arahema agaruka mu buzima nuko abibonye avuga ati papa nawe vuga ijambo kugira ngo nawe ukire ariko ntiyashoboye kurivuga yavuze ijambo ku bwa mama wiwe ariko kubw'umudamu wiwe ariko ntiyashoboye kugira irindi jambo avuga aravuga ati vuga ijambo no ku bwawe vuga ijambo no ku bwawe ariko igihe ciwe cyamaze gusozerwa ikimazi yaba ari ikimazi ni ca Kristo kuko ikimazi ca Kristo mbega murashobora kubibona nko mu kigabane c'icumi muri Yohana yavuze ngo nta muntu n'umwe antwara ubuzima ndabutanga ndabyishakiye kuko mfise ubushobozi bwo kubutanga mfise n'ubushobozi bwo kubwisubiza murabona ubwo bushobozi nabuhawe iryo tegeko narihawe na data nta muntu n'umwe yontwara ubuzima nuko Yesu igihe yaragiyeho Pilato yaramubajije ntiyamwishyura hama Pilato aravuga ati nanje ntunyishura kandi ufise ubushobozi bwo kukubamba canke kukurekura aramubwira ati wewe nta bushobozi nawe mufise kuri jewe uko niko yamubwiye ati ufise ubushobozi ni data kuko niwe yabikwemereye nta muntu n'umwe yogira ubushobozi kuri jewe nuko rero wewe lo hubieran matado los sacerdotes ahí cuando le cayeron a palo. Bari bashoboye kumwica abahereji nibo bari kumwica gukora ziko bamukubitishije abahereji bakuru baramukubitishije kandi William yaratubwiye yuko ni kwari kugira ngo bamukubite gusa kwari kugira ngo bamukubite makapfuye ariko ntibashoboye kumwica atereka tumurungikire Pilato no kwa Pilato baramukubita ariko ntibashoboye kumwica kubera yuko yategerezwa gushika ku musaraba hama agakora ikimazi hariya kandi yabikoze ku bushake bwiwe yabikoze ku bushake ndanezerezwa n'ijambo ryakoreshejwe na wa mukinnyi w'ifilime yakina muri ya filime ya Yesu igihe yagwa ubwa mbere akagwa no ku nshuro ya kabiri kujya mu mama akaza ariruka kugira ngo amufashe kugira ngo amutere intege ambwira ati oya ntundirire jewe nimwirire mwebwe kuko jengiye kugwa mushasha muri byose murabona nawe ramerewe nkuko yavuga ati tuza mwe nimwiririre jengiye kuba mushasha muri byose murabona wewe rasobanukiwe neza na neza ibiriko biramubako nkuko Yesaya atubwira murabona ntiyabumbuye umuntu ngo avuge nimumbye iyo Yesu avuga akavuga ati nihaze umuriro ubaturire mwebwe mwese mbega byari kuba gute ariko nta kintu na kimwe yavuze avuga ati ngiye gushitsa ubugombe bwa data kino kimazi gitegereza gutangwa bisa ubushobozi bwo gutanga buno buzima bisa n'ubushobozi murabona icyo cyari kimazi kuko uwo muntu yari afise ubushobozi ni Kristo we yarababona yaboneka acitse ingufu ariko suko yaracitse ingufu ariko kwari kugira ngo ashitse ubugombe bwa data wo mwijuru kandi hategezwa kuboneka umwagazi w'intama w'Imana atanga ikimazi afise amaraso atunganye kugira ngo akize ikiremwa muntu nico wewe karakora ariko wewe yarasobanukiwe neza ikintu ari karakora icyo nico rero bita ikimazi ni gihe wewe ufise ubushobozi bwo kubikora ufise n'ubushobozi bwo kubihagarika ariko wowe ukabikora kubera yuko uri kurakora ibintu biri mu bugombe bw'Imana wewe urashobora kubona nko mu kigabane c'icenda mu Baheburayo no recuerdo ahorita el verso 24. Nibuka umurongo ni umurongo wa 44 nkuko aho yavuze ngo nkemu ahoraho yatanze ubuzima bwiwe murabona ntiyatanze ibintu byiwe gusa ariko yatanze nkemu w'Imana niwe yamujanye bwari ubugombe bwiwe murabona yavuze ngo ntihabe ubugombe bwanje ariko habe ubugombe bwa data. Ese sí es un sacrificio. Icyo nico bita ikimazi. Pero cuando decimos que ariko turiko turavuga yuko ibyabaye kuri Branham ari kimazi si kimazi yari manuka
yabaye impanuka y en ese accidente kuko muri iyo claro, mpanuka derramó su vida, derramó su aho sangre allí, yaciye porque apfa el impacto, ahasesa amaraso 7 días kuko después, imodoka zaragonganye con todo lo que los médicos haciye kandi hicieron, n'iminsi indwi el hermano abaganga Branham bariko baragerageza partió, kumuvura porque ya había ariko terminado arapfa su ajana ministerio, n'umwami ya había kubera yuko entregado las edades ubukozi de la bwiwe iglesia, bwari bwamaze ya había gusozerwa entregado los 7 sellos, n'ibimatanije indwi ya había yari bwamaze hecho, gusozerwa ya había traído el yari yamaze mensaje, kuzana n'ubutumwa y el bwose mensaje kandi estaba dado. ubutumwa bwari Y en el bwatanzwe mensaje él había kandi mu dejado butumwa claramente yari cómo era yabivuze la mu segunda buryo venida del busoseye Señor. Y ese mensaje por abivuga todas mu buryo partes busose testificaba mu de que yo estoy abivuga mu levantando buryo una busesuye plataforma para alguien yuko que ha de venir, se ha de Branham parar yereka sobre arashyiraho esa igicaniro plataforma. kugira ngo haze undi muntu ahagarara kuri icyo él gicaniro estuviera aquí y los dos kandi estuviéramos, a él le yaravuze toca ati nitwaba turi babiri crecer y a mí ngaha me toca wewe menguar. Ya él azoshirwa había hejuru dado todo jewe su cishwe mensaje. bugufi Ya ubutumwa bwose el mensaje yari era que iba a yabutanze introducir ubutumwa yari Jesucristo. yabutanze bwerekana Una vez Yesu que dio su Kristo mensaje ya terminó murabona su misión. igikorwa ciwe yari yagihejeje yari yahejeje igikorwa ciwe Entonces, nuko rero vean ustedes namwe que es un murabona error murabona nosotros pensamos ni que ikosa es un sacrificio. kwiyumvira yuko ibyabaye kuri En Branham esa tarde, ari dice, kimazi tú fuiste kuri uwo mugoroba matado en esa warishwe tarde. wicwa kuri uwo entre mugoroba esas dos tardes. muri iyo migoroba ibiri Ahora ubu rero sabemos tu twebwe nombre y sabemos twazi tu izina sacrificio. ryawe n'ikimazi cawe Más sin embargo, ariko Señor, el uko biri kose pueblo mwami lo siguió haciendo, y abantu esta noche, bakomeza Señor, kubikora esta tarde, entre kandi las dos kuri uno mugoroba tardes, turi porque mu ahí migoroba estaba ibiri terminando kuko la hariko tarde, harasozerwa umugoroba y para los judíos ya eso era el kandi principio ku del otro bayuda día, y por eso él estaba yari hablando intango de que y'umunsi ya estaba mushasha entrando en el kandi día del yereka aravuga jubileo. yuko bariko barinjira mu Traemos munsi tu wa yubile sangre y tu nombre tuzanye glorioso amaraso y eterno yawe sobre este pueblo. kuri bano bantu Y dice, no kandi la aratubwira ati sangre de atari la cruz amaraso del Calvario. yasesetse ku musaraba wa Karuvari Aclara que es otra arabivuze sangre. mu buryo busobanuye Aquí lo dice claramente, no la sangre atari de la cruz amaraso del Calvario. yaseseka ku musaraba wa Karuvari Entonces, traemos tu sangre y tu nombre sobre este pueblo, no bano solamente bantu aquí en Cali, atari bano bari ngaha kari sino gusa en ariko todos los que están n'abari por internet, n'abari kumwe en cada natwe biciye congregación, muri interineti muri buri cada rushengero familia, na buri muryango en cada lugar, na buri kibanza en donde quiera que estén, aho bari hose reciban el perdón, bakira imbabazi son perdonados barahariwe todos. bose Como sacerdote, nk'umuhereji yo hago la Jewe. expiación ante Dios ndabavuganiye imbere y y'Imana ustedes sean limpios kandi ndasaba yuko y mwebwe perdonados. mwezwa kandi En el muharigwa nombre eterno de mu William izina Branham. rihoraho Marion Branham Y ahí sigue. akomeza Sigue avuga ahí con akomeza su avuga mensaje, muri ubwo butumwa bwiwe ko n'ubutumwa Parisoha. bufise impapuro nyinshi Ese es el mensaje ubu nibwo el butumwa día que él trae. yavuze kuri uwo Pero munsi claro, hubo ariko mucha gente que estaban conectadas, hari abantu benshi bari bari creyeron konekite y kandi sí, barizeye ya nk'uko estaban recibiendo bavuga yuko bariko por esa sangre baraharirwa biciye muri ayo derramada maraso en el sacrificio yasesetse muri ico kimazi según el sacrificio del hermano nk'uko Branham, abivuga y ca no fue Branham sacrificio, fue ariko un nticari accidente. kimazi kuko ryari impanuka Y entonces la gente salió Abantu diciendo rero que, bueno, un nuevo batashe día, bavuga ati ni un umunsi nuevo mushasha sacerdote, hariho n'urutonde un rushasha sacerdote que tiene rw'ubuhereji capacidad para perdonar nuestros pecados, ati umuhereji yahariye ibyaha byacu pero en ese caso, en ese lugar ariko habría entonces ni ukuvuga aho bahariho rero dos somos sacerdotes. abahereji bakuru babiri Porque cuando Kuko en el capítulo 8 mu kigabane aparece c'umunani el séptimo hagaragara sello, que es la segunda ikimatanije venida de c'indwi Cristo, ni ukuza kwa kabiri kwa aparece Kristo como el incensario agaragara afise haciendo, icotero echando las oraciones de los ariko santos arafata que iban amasengesho de la mano del y'abera ángel, pasaban a la presencia aduga ava de mu Dios. kuboko kwa marayika Ese sumo aja ku sacerdote Mana estaba en el lugar uwo ni uwo santísimo, muhereji porque era ari el mu lugar kibanza donde c'ahera estaba el cane incensario. murabona aho niho hari Y allí estaba imibavu pasando la ni presencia de ukuvuga Dios. ikiraja imbere y'Imana Entonces tendríamos dos nuko rero sumos twaba dufise sacerdotes, abahereji y babiri eso no está en la kandi Biblia. ibi ntibiri muri Bibiliya Por eso dice el nuko hermano rero niyo William mpamvu allí, mwene data William Que yavuze tengan cuidado porque en ese caso akavuga ati, tendrían que añadirle. mwirinde Tendríamos que tomar, mwirinde kongera si akomeza avuga hacemos ati eso, nitwabikora tugakora ¿dónde ibintu que nk'ibyo dice ahí que estarán, ahí dice, porque le estarán nuko
dando algo tuzoba que no está turiko puro. turatanga ibintu Le está bidatunganye, dando algo a lo turiko cual turatanga le han ibintu añadido. twongeyeko. Le hemos añadido una cosa Urabona? y le hemos quitado uba otra porque wongeyeko hemos quitado ikintu ya la ukanagabanya. sangre de Ni ukuvuga Cristo yarongeyeko para anakurako establecer n'amaraso ya otra Kristo sangre. kugira ngo ashire ayandi maraso, y no puede ser. kandi ntibishoboka. Y si ya es una cosa que tú le Nimba hari quitas y tú ikintu le ukuyeho añades, ukongerako n'ikindi kintu, pues ya no está nuko puro. Por eso es niba ari que ibintu Dios bitunganye, nos ha dado en este ni tiempo ukuvuga el Imana mensaje yaraduhaye grabado muri iki gihe para ubutumwa que eso esté bufashwe mu grabado majwi y sea impreso en kandi folletos burandikwa mu bitabo, y las personas lo kandi reciban, abantu barabwakira neza na neza nk'uko porque de buri, ese mensaje kuko ubwo depende butumwa nuestra nibwo bushingiye ko transformación. uguhindurwa kwacu. Cualquier ni ukuvuga persona umuntu que se uwo ari we pone a wese quitarle y azogerageza añadirle, gukurako no a kongerako darle su kugira ngo propia atangure gutanga ubusobanuro interpretación, bwiwe, lo hace inefectivo bizotuma butamugirira mismo ikimazi y para con los que no le siguen. no kubamukurikira. Por lo tanto, Niyo mpamvu rero manteniéndonos tugume unidos turi en el mu amor bumwe divino, mu rukundo rw'Imana, nos mantendremos kandi bien, tugume tumeze sin neza darle tudatanguye gutanga interpretaciones ubusobanuro privadas, porque esto bw'umuntu ku giti realmente era una ciwe. interpretación Ni ukuvuga privada, by'ukuri ubu ni ubusobanuro eso bwiwe, no lo kuko teníamos by'ukuri en la escritura, ibi lo nta está- hantu biri mu byanditswe. se le está añadiendo We esa ariko arongera profecía a ko la buno escritura, buhanuzi abwongera ku byanditswe, kuko ntibiri mu byanditswe. porque la Kubera palabra yuko no es ijambo, para darle, no es ijambo para interpretaciones ntiritangwa kugira ngo privadas. risobanurwe nk'uko umuntu yishakira, La da el ariko Espíritu Mpwemu Santo, por lo yera tanto, niwe es la aritanga, revelación kandi del Espíritu aba ari de Dios. uguhishurirwa kwa Mpwemu No hay w'Imana. algo, no, y si hay algo, acá Nihaba dice, hariho ikintu ni kare karatubwira, hay algo niba hariho ikintu que no ha sido entendido bien kitatahuritse neza, Mpwemu de Dios, w'Imana nos hace entender, porque azokidutahuza, nos habla de nuevo kuko sobre azongera eso mismo. atuganirize kuri ico kintu. Si Kandi hay alguna pregunta, nihaba se hariho hace, ikibazo, y entonces nuko se aclara lo que sea. muze mukibaze nawe azoheza Esa labor abivuge abisesuye. al que fue enviado para esa labor. Nuko Y eso es hariho el abarungitswe kubw'ico gikorwa En muri el Mpwemu habla del yera, Señor, muri marayika el que w'Umwami, nos puede aclarar niwe cualquier ashobora cosa, gusesura ibintu byose, no otra persona, nta wundi muntu para abigenewe, guiarnos a toda justicia kugira ngo y a toda atuyobore verdad. mu kuri Y kose. siempre Nuko rero lo ha hecho por yamye medio abikora, del akabikora mensajero biciye mu ntumwa correspondiente mu ntumwa a cada edad. ya buri gihe Bueno, c'ishengero. Nuko manténgase mwese cada uno firme mugume en el mushikamye mensaje, muri mu butumwa, sin causar problemas mudatanguye guteza ibibazo divisiones canke en otras ibice mu yandi congregaciones, mashengero. y sin tratar de Nuko conquistar mutagerageje ministros kwigarurira abakozi b'Imana para que se kugira ngo vayan así, guco se unan a ustedes, biyunge kuri mwebwe, para tratar de kugira ngo sacar mugerageze la gente gutwara de otras abantu congregaciones abantu bo mu yandi hermanas. mashengero, abantu No bo debe mu yandi ser mashengero hecho kugira ngo eso, mubatware. Ibyo ntimukwiye porque eso kubikora, sería un kuko movimiento uwo de goba ari umugwi contienda. wo guhangana, Y es visto por Dios kuko como un movimiento uwo de imbere y'Imana woboneka nk'umugwi en contra del w'abaroberi mismo Dios, bagwanya Imana y su programa n'umugambi que wayo está llevando a uri cabo. kurakogwa. Vean ustedes, Mbega mwe murabibona, esto es algo muy importante. ibi ni Si ibintu ustedes leen, ngirakamaro. por ejemplo, vamos a poner Mwebwe un- reka vamos ndabahe a leer nk'akarorero, un versículo akarorero gato ndabaha en umurongo el libro de mu gitabo los Hechos. cy'ibyakozwe n'intumwa. 20, empieza desde el 29, ya como dice. Kaduhere ku murongo wa 29. Ndazi yuko ninamara kuhava amabingira y'inkazi azobinjiramwo atababaye umukuku, kandi no muri mwebwe ubwanyu hazokwadukamwo abantu bavuga ibigoramye kugira ngo bikwegere ko abigishwa inyuma yabo. Nuko mwamwe mugavye mwibuke yuko namaze imyaka 3 ntasiba guhanura Pablo umuntu dijo, wese. él reunió todos los Paulo yakoranije ancianos, todos los abakuru pastores, bose n'abapasiteri ahí bose en un lugar cerca de Éfeso, hariya no hafi recuerdo el y'Efeso, nombre exacto,
Mileto, donde se reunieron, hari hari Mileto y los trajo a todos. Y dijo, es que bose ya no los voy a volver a arabazana ver. arababwira ati ntituzosubira Ya voy a kubonana ser preso ubu ahí en ngiye Jerusalén, gufungirwa hariya me van a llevar a Yerusalemu Roma, kandi bazoca ya no los voy a banjana ver más. i Roma ntimuzosubira kumbona Pero yo sé que ariko después de ndazi mi yuko partida ninava mu mubiri se van a levantar hariho estas abazohaguruka personas hazohaguruka naka que na van a runaka llevar doctrinas aribo bazotangura kuzana izindi erradas nyigisho atarizo para hacer que le kugira ngo sigan discípulos a abantu ellos. babakurikire Y eso exactamente fue lo neza que na sucedió. neza Y nibyo también lo que byabaye sucedió con ni nabyo Lutero. kandi Cuando byabaye Lutero kuri murió, no se Luteri levantó Zwingli, no se hahagurutse levantó Zwingli aquella cantidad de gente ahí, n'abantu benshi con cada líder, con un grupo. hariho Y lo indongozi mismo que ifise n'umugwi sucedió con Wesley cuando nabyo murió. byabaye no kuri Se Wesley levantaron los metodistas, apfuye se havuye levantaron abametodiste los presbiterianos, los abapresbiteriano wesleyanos. n'abawesleyano Cada uno de esos tenía bose un líder. baba bafise n'indongozi Y ese líder kandi llevó abo ese bayobozi grupo. baba bafise umugwi w'abantu Y se babakurikira formaron fue guco qué cosa en el tiempo de Pablo con mu esos gihe grupos, ca pues, Pawulo denominaciones byatumye abantu babiki grupos baba amadini byatumye baba que amadini decían que creían imigwi en Pablo yavuga yuko en yizera parte, Pawulo pero bizera Pawulo interpretaban igice lo que ariko Pablo bagatangura decía. gusobanura ibintu Y la Pawulo palabra yavuga de Dios no es kandi para ijambo interpretación. ry'Imana si ukugira ngo abantu La palabra barisobanure de Dios ijambo es para qué? ry'Imana ritangwa kugira ngo bigende Para que gute usted la kugira ngo crea ushobore kuryizera tal como está, nk'uko porque Dios rimeze ya, kuko Imana cuando nos da su palabra, iduha nos la da ijambo ¿cómo? iriduha Nos la da ya iriduha interpretada. risobanuye La interpretación de Dios kuko es el ubusobanuro cumplimiento de la bw'Imana palabra. ni ugushitswa Esa kw'iryo es la jambo interpretación. niko Imana isobanura No le puede poner ijambo usted a nuko traer rero interpretaciones nta gutangura kuzana intelectuales, porque nta lo que gutangura hace es sacar kuzana a la gente ubusobanuro de las bw'ubwenge promesas del kuko Señor. bikura abantu Entonces, mu masezerano encontramos aquí en y'umwami esta parte por donde ngaha íbamos ahorita. aho twari tugeze No debe de hacer eso porque eso haravuga sería hati un ntimukwiye movimiento gukora bino bintu kuko de contienda, yotuma sería un hahaguruka movimiento que Dios lo imigwi contaría como yo rebelión. guhangana kandi Y esos umwami movimientos se yobafata formaron después de la partida del nk'abaruberi ángel kandi del Señor. n'ibi byarabaye Que marayika lo mismo w'umwami pasó con- avuye mu mubiri Con Pablo, después de, Ibyabaye la kuri partida, Pawulo. después de la partida ya se han levantado Murabona? varios movimientos. ya Pawulo se avuye mu levantó mubiri gente hahagurutse abantu que es más benshi fuerte, pero hay aribo otros bavuga ko bakomeye que se levantan también ariho n'abandi kandi el bahagurutse espíritu de que alguien le bafise siga. impwemu z'uko bifuza ko abantu Nosotros no babakurikira estamos buscando que twebwe nadie ntitwifuza nos ko siga abantu a nosotros. badukurikira Estamos twebwe buscando que se twifuza queden yuko con la abantu palabra del bagumana ángel, n'ijambo rya marayika con la palabra de Dios. ijambo ry'Imana Y esto es lo que ibi nibyo tenemos que hacer. dutegerezwa que nos gukora quedemos con reka esa twigumanire palabra. rino jambo Dice acá donde que vamos y por consiguiente Nuko rero, sería reconocido por abo Dios bantu como algo imbere y'Imana que el bazofatwa enemigo estaría nk'abantu haciendo. Ve cómo lo reconoce Dios. sekibi azoreka arakoresha Algo que raba el ingene enemigo Imana está haciendo para izobifata interrumpir azoba ari todo el sekibi azoreka programa de arabakoresha Dios kugira ngo que bonone Él está umugambi llevando a w'Imana cabo, uri kurakogwa en el cual nos está preparando para ser ariwo transformados udutegurira y llevados guhindurwa con Él no kujana a nawe la cena de la mu boda del mazimano Cordero. ¿Se dan y'ubukwe cuenta? bw'umwagazi w'intama mbega mwebwe murabibona ¿Qué es lo que va a producir? Dice ahí. bizotuma haba iki Sería nk'uko atubwira algo como azoba ari ibintu algo del enemigo by'umwansi haciendo para interrumpir kugira ngo yonone todo el programa de umugambi Dios. w'Imana Y sigue diciendo, kandi akomeza atubwira la ati meta es ser intego transformados nuko y llevados twohindurwa con Cristo tukajana na Kristo a la cena de la mu boda del mazimano Cordero. y'ubukwe bw'umwagazi w'intama Así nuko que rero recuerden, mwibuke los problemáticos abantu bateza no ibibazo serán bazana ibibazo reconocidos abo bantu como ntibazokwemerwa parte del grupo mu que mugwi será w'abantu transformado bazohindurwa cuando seamos nitwahindurwa transformados. Los que estarán en amor divino, ariko baza bari mu rukundo trabajando en la rw'Imana obra de bariko Cristo, barakora mu gikorwa cya si Kristo trabajamos siempre unidos bagakora buri gihe bunze ubumwe y nos ayudaremos tuzofashanya los unos a los hagati otros yacu en todo momento mu gihe que cyose sea necesario bizoba y bikenewe oraremos kandi los tuzosengeranira hagati yacu por los otros. umwe wese asengere mugenzi wiwe No permitan que vengan nimwemere yuko personas haza con abantu ideas. bafise ivyiyumviro vyabo Y él lo llama veneno. Él lo we llama como un avyita veneno ubumara espiritual ubumara bwo mu de buryo amargura bwa y de mpwemu contienda ubumara para tratar de bw'ishari canke separarnos guhangana a nosotros abantu bariko baragerageza o de kuducamwo hablar ibice en
kugira ngo bavuge nabi wewe canke bavuge nabi mwene data Bermudez. Kubera ko je ndiko ndakora bino bitabo batangwe kuvuga ati mwene data Miguel n'umusigwa mubi kubera ko ndiko ndakora bino bitabo. Mbega bino bitabo amajambo y'umuhanuzi. Y entonces ya yo soy ahora el falso ungido. Ubundi umusigwa mubi kubera ko ndiko nakora bino bintu. Yo le digo lo que ariko dijo jewe hermano William, ndababwira nk'ivyo William yavuze muri bwa butumwa mugumane n'ijambo. Mbega ubu nabwo yavugiye he? Yavugiye muri Karinyene. Urabibona? Le dijo quédense con la palabra. Ngo mugumane ijambo. Yo no me acordaba que sinibuka había predicado. Je sinibuka ko William yabivuze. Estábamos haciendo el primero, el número 1. Igihe turiko turakora kino gitabo ca mbere. Cotejando allí los mensajes. Turiko turaraba ubutumwa. En la casa donde llego ahí. Nari mu nzu aho nari ndi hariya muri Colombia ndi kumwe na Mudata Marco. Ama mushiki wacu Blanca niwe redacta, escribe. Vyandika akabikora. Twe gusa twaramurungikira tukamurungikira sinigene Marco yabimurungikira byaca kuri internet canke nkuko ama nawe arabikora arabishira hamwe iyi mirongo yose yashira hamwe yahejeje aravuze ati Miguel nahejeje byose byatunganye ariko kino gitabo tutegereza kucita izina ati vyiza reka tucite ijambo ry'umuhanuzi ndavuga ati oya twese turazi ko ijambo ry'umuhanuzi hategereza kuboneka izina ndavuga nti mugumane n'ijambo shiraho iryo zina jera sinibuka yuko William yari yaravuze ubutumwa bwitwa nkuku yabivugiye hariya Mata Cantun we yabimbwiye turi hariya muri Torreon arambwa ati yari aba William yari yaravuze ubutumwa bwitwa nkuku kandi by'ukuri murabona William ari hariya yaravuze mu buryo busesuye arahanura abantu arabahanura ati mugume mu ijambo ndavuga ati bega ibintu bikomeye umuhanuzi ari ikintu runaka ari karabona hari ikintu ari karabona yarabona ko hari ikintu runaka kiriko kiraza nuko ari ngaho nyene aca arabivuga mu buryo busesuye aquí dice akomeza atubwira ati ntagire canke kavuga nabi wewe canke mwene data Bermudez mugume mukiranukira Kristo umuntu wese azogerageza konona umuntu wese azogerageza konona o de hablar mal kuvuga nabi en contra de Bermúdez, mwene data Bermudez lo estará haciendo azoba ariko arabikora abikorera jewe kubera yuko jewe nkora nunze ubumwe nawe mu bikorwa byose dukorera muri Amerika Latine na Caraïbe kandi mu yandi majambo azoba ariko aravuga agwanya Imana n'umugambi wayo kuko iki nico gikorwa c'Imana n'umugambi wayo c'iki gihe c'iherezo mu ntambuko yiwe rikomeze ifuruka. Mbega mwebwe murabona ingene umuhanuzi yabivuze mu buryo busesuye kwari kugira ngo mwebwe mutahure twebwe icyo dukora mu nama z'abapasiteri ni ukubashikiriza ubutumwa bw'umuhanuzi nta gutanga ubusobanuro bw'abantu kuko kenshi harabavuga ati oya mwene data ubutumwa avuga ni umuhanuzi nawe kandi bumeze nk'ubutumwa bwa William. Ubutumwa bwa William je ndazi ko yari umuhanuzi ashimangiwe kandi yasezeranwe mu byanditswe kuko Yesu yaravuze ati jewe Yesu ni marayika wanje kandi ni isezerano ry'Imana ariko jewe nta wundi muhanuzi nzi ari ngaha mu byanditswe. Icyifuzo cyacu nuko mwebwe mwoguma mu ijambo. Ubu nta bindi fise nababwira bino birahagije. Imana idufashe kugira ngo tugume mu ijambo.